Turasubiye kubaramutsa no kubaha ikaze banywanyi mukurikira ibiganiro n'amakuru kuri iyi mboneshakure ya Hejuru TV, aho muherereye hose turabakengurukiye cane kandi turabahaye ikaze muri uyu mwanya aho yagezweho muri iki gitondo co kuri uyu wa Mungu kw'itariki ya 10 Munyonyo 2024. Ni inkuru rero twabateguriye siza kugaruka kuziraba abarundi bari imbere mu gihugu ndetse n'abari hanze y'igihugu, mwese rero ntimuze gucikwa. Muramenyereye ko tubatunganiriza inkuru ziba bivugwa menyesha makuru ku mbuga ngurukana bumenyi vyavuye mu masoko yacu, bitangazwa n'amategetsi, ingingo n'abatangazo bigena bene gihugu, ariko byose bikaguruka ku ngingo zirimo politike hagati y'akazi na muntu, ubutungane, umutekano, bivugwa mu kibano, bivugwa irya nino n'inkuru zitangaje hamwe n'ibindi biba bivuga mu bihugu vy'ibiyaga binini. Umwanya rero twabateguriye inkuru zigiye zitandukanye, ariko tuza gutangurira ku nkuru y'umubabaro. Mu gihugu c'Ububirigi i Bruxelles hariko haravugwa urupfu rw'abarundikazi babiri babapfuye urupfu rubabaje. Hari amatohoza y'igipolisi yoba yerekanye amakuru yari yaragizwe ibanga kuri urwo rupfu rw'abo bakenyezi babiri. Turaza kubigaruka ko kumvirize icoba carabishe ndetse n'ingene vyoba vyaragenze, bikaza bikurikira rero n'urundi rupfu rwabaye mu mwaka uheze mu kwezi kwa 10, ariko ho uwo mukenyezi yari yishwe ico gihe yishwe bunyamaswa, ndetse ikiziga ciwe kikaba carasanzwe munsi y'igitanda c'umugenzi we w'umurundi. Nanone turaza kubigaruka ko rero mwumvirize urupfu ndetse n'ayandi makuru yerekeranye n'urwo rupfu rw'abarundikazi babiri bari i Buruseli mu gihugu c'Ububirigi. Turaza kubagezaho rero n'ayandi makuru. Hari inkuru twari twabagejeje ko mu minsi iheze y'umurundikazi yari i Benin i Cotonou, yari yafatiriwe avuye mu bihugu vy'Abarabu. Rero hariko haravugwa inkuru nziza cane iramutse muri iki gitondo. N'umurundikazi yitwa Jeanne Niyonzima aherutse kwirukanwa muri Kuwait, ndetse akaba yari yajanwe Cotonou muri Benin, arafatwa bugwate. Gusa rero bitegekanijwe ko ashika uno muzi ku kibuga c'indege ca Bujumbura. Turaza kubagezaho rero inkuru yose ku buryo burambuye. Fyonda kuri subscribe canke sabone niba utari wafyonda ko wibuke no kubisangiza bagenzi bawe kugira badacikwa n'amakuru yose tubagezaho. Reka dutangurire ku nkuru y'ububabaro mu gisagara c'i Buruseli mu Bubirigi. Mw'ijoro rihera ryo ku wa gatanu rishira ku wa gatandatu, abarundikazi babiri barahitanywe n'isanganya ry'umuriro Buruseli mu Bubirigi nk'uko vyemezwa n'imiryango yabo. Gusa igipolisi mu matoza yacu cerekanye ibitangaje. Abo barundikazi umwe yitwa Masika Sandra akaba afise imyaka 20, ndetse uyundi yitwa Muco Steffi Breta akaba afise imyaka 27. Uwo muriro rero ukaba waradutse mu nzu y'amagorofa atatu iri hagati mu gisagara ca Bruxelles muri komine canke mu karere ka Anderlecht, mu nzu ibamwo abantu benshi. Walter Darrier ni umuvugizi w'igipolisi kijejwe gukinga impanuka cy'igisagara ca Buruseli, akaba yabwiye ikinyamakuru BBC gahuzamiryango ko umuriro watanguye kwaka mu nzu iri hasi mu gicuku, ubwo rero no kuvuga mw'ijoro rinini. Uwo mupolisi rero yavuze ko umuriro wahavuye utandukira n'izindi nyubako zo hejuru, akaba yarabandanije avuga ko naho bagerageje kuzimya basanze mu nzu zo hejuru hariho abantu batatu bapfuye, harimwo abapfasoni babiri baba bafise amamuko muri Afurika. Ku mugoroba wo ku munsi wa gatandatu rero, ku munsi w'ejo, niho imiryango y'abahisi yabwiye BBC ko muri ba batatu bapfuye babiri ari abarundikazi aribo Masika Sandra na Muco Steffi Breta. Bari basanzwe rero bakora mu ruganda rutunganya inyama rwitwa Viangro aho i Buruseli. Iyo miryango ikaba yavuze ko vyabagoye kumenya ko ababo bapfuye kubera igipolisi c'Ububirigi kitashotse kibabwira kubera bari barindiriye ibipimo by'abaganga banonosoye ivyo gupima abapfuye, abaganga bazwi nka médecin registre mu gifaransa. Polisi rero ikaba yabwiye ikinyamakuru BBC ko amatoza kibandanya ko hakiri kare kugira hamenyekane cateye umuriro. Inkongi z'umuriro zirakunze kubaho
muri komine ya Anderlecht igwiriyemwo inzu zishaje ndetse ituwemwo n'abanyamahanga benshi. Abarundikazi rero bakaba babaye abashika 15 mu kiringo c'imyaka 3 bahitamwe n'umuriro muri iyo komine yo ku mugwa mukuru w'Ububirigi. Komine ya Anderlecht niyo ya mbere mu makomine y'umuji wa Bruxelles izwi nk'iyituwemwo n'abanyamahanga benshi hamwe n'Ababirigi bafise amamuko mu bihugu vyo muri Aziya ndetse na Afrika. Nkuko Ikigo Fondation Roi Baudouin kibivuga, 4 mu bantu 10 baba muri komine ya Anderlecht bamuka hanze y'Ububirigi, nayo amasanganya y'umuriro 3 mu 10 yibonekeza i Bruxelles, akaba abera no muri komine ya Anderlecht ahanini kubera gusaza kw'inzu zaho, aho hari zirenze imyaka 80 zubatswe zitarasubirwamwo nkuko ico kigo ibivuga. Turahojeje rero imiryango ya Sandra Masika w'imyaka 20 na Muco Steffi Brett w'imyaka 27 boba bapfiriye i Bruxelles mu Bubiligi bahitanywe n'isanganya ryatewe n'umuriro badukiye mu nzu bahoramwo. Yandi makuru rero nkuko twababwiye mu buryo bw'impfunyapfunya, hari umurundikazi yari yafatiwe muri Kuwait ajanwa i Benin canke i Cotonou. Hari haciye rero imisi tubahaye nubwo butumwa bw'umurundikazi yitwa Jeanne Niyonzima aherukanwa kwirukanwa muri Kuwait akurwayo atana kimwe afise, yururukirizwa indege muri Benin, arafungwa mu iperereza mu ntumbero yo kumutoza ko mu gihe yari hafi yo kujanwa mu ibohero rikuru acaboneka umurundi aramwitika yamufatira hoteli. Jeanne rero yatabaza kugira aronke abamufasha kuronka itike imusubiza mu Burundi. Jeanne Niyonzima rero akaba yaraye yuriye indege imuvana i Cotonou muri Benin, tegekanijwe ko ashika no musi kibuga c'indege ca Bujumbura. Jeanne yari afunzwe hafi indwi zitatu, haraboneka bamuraba bamwishinga ararekurwa. Jeanne rero ntiyagera haba maze haboneka abamurihira hoteli. Jeanne yaragwaye maze baramuvuza. Jeanne ntiyagira ico afungura maze haraba abamwishinga baramugemurira buri gitondo, buri murango ndetse na buri mugoroba. Jeanne yakuwe gihutihuti muri Kuwait asiga utwiwe twose, asigaye impuzu zose, ntiyagira ico yambara maze aboneka bamuhaye ico yambara. Yaraye rero atashe asa neza. Jeanne rero ntiyari azi abategetsi ba Benin, ari bwiture maze haboneka bamurwanira ikibazo ciwe gitora umuti. Hari igihe rero amajambo yo muri Bibiliya ngo tuyasoma nk'inkuru gusa, ariko hari n'igihe ashirwa mu ngiro. Maso yacu n'iryavuzwe ryari ritashe kuri Jeanne, abantu rero ataho abazi kandi nabo ataho bamuzi, bamubereye abavukanyi koko. N'ijambo ry'Imana rivuga ko abazinjira mu bwami bw'Imana atari abarya basemerera cane ngo mana mana, ahubwo ngo bereka ko nibwirizwa y'urukundo ari ryo rizokora cane cane. Ngo benshi rero baziragura ngo twakubonye ryari twanka kugutabara ugowe. Tukaba dukengurukira rwose rero no wese afise ico yakoze kugira Jeanne Niyonzima ashobore gutaha. Imana rero ibaduhereye umugisha bavuganye. Abakurikira rero imbonesha kure, namwe turifurije umunsi mwiza wo guhimbaza Imana. Mu bindi bigiye bitandukanye rero mu kinyamakuru magazine Jimbere bavuga ko Makamba hari abaciye amande kubera batubahiriza ibiciro. Umwe rero aranafungwa. Abagabo babiri rero bafise ububare bw'inzoga muri komine Mabanda baciye amande y'ibihumbi 300 vy'amarundi umwe kuri uyu w'icenda Munyonyo 2024, bakaba baragirijwe kudandaza ibinyobwa vya Braludi ku giciro bishakiye. Icupa rya Amstel rero bakaba baridandaza hagati y'ibihumbi 6 n'ibihumbi 7 Marundi. Aho rero ngo iyo uje mu kabare bakubwira ko atazi hari umugabo yafise baragutumira ko nka 2. Umwe muri abo bagabo rero yararisha amande, ubundi ntiyariha aca arafungwa. Rero abajejwe intwaro muri komine ya Mabanda bakaba bamenyesha ko bahagurukiye abadandaza bikika mu kiza mu kurenza ko ku biciro bisanzwe bizwi. Bo bafashwe rero hakaba hari mu mukwabu wakozwe ku mutumba wa Mabanda n'igihugu mu gisagara ca Mabanda. Bakaba bamenyesha ko ibiciro bidugijwe basanzwe babibayemwo kuva kera, kuko ngo badandaza inzoga bama bavyishingira uko bishakiye. Bagasaba rero abajejwe intwaro kwama bahana ababirenzeko.
Haragiye rero gukingwa akajagari k'amashirahamwe usanga adatumbera igisata c'umwihariko akoreramwo. Rwa ruganda rufashwe mu mugongo na UNFPA, igisata c'ishirahamwe mpuzamakungu kijejwe igwirirana ry'abantu kw'isi, ryasozerewe nk'uko urwo ruganda rwatunganijwe na CAA biciye mu bigo vya SAREP na APERSO. Rwari rwitezwe hapfunditswe ibitari bike mu bijanye no guherekeza amashirahamwe afasha ayandi mu vy'imigambi canke incubateur, accélérateur na hub. Fatiwe rero ku vyiyumviro vyahanahanwe hatunganijwe urupapuro rw'inzira rwerekana ibikorwa bizorangurwa mu kiringo kanaka, hongera hanatangwa n'intumbero yavyo hamwe n'ibizoshikwako. Ikindi rero cumvikanyweko n'ukuntu hokingwa akajagari kuko hari amashirahamwe usanga adatumbera igisata c'umwihariko akoreramwo. Ivyo rero ngo bizofasha amashirahamwe afasha ayandi mu vy'inyigisho gushimikira mu gisata kanaka. Vyose rero bikaba bizorangurirwa mw'ihuriro ry'amashirahamwe afasha ayandi ryashizweho. Tadei Nzotunga haramutswe ikigo CREP yaciye rero yerekana ko iryo huriro ryokora biciye mu guhakarihiriza ubwenge vyerekeye ibyo gutunganya imigambi, gutunganya akazi n'abagakora hamwe n'ibindi kuri ayo mashirahamwe afasha ayandi. Jules Debi yaserukiye ishirahamwe ECOJEF rifasha ayandi mu bijanye n'ibidukikije, yakengurutse avuga ko hari ibitari bike yahungukiye bijanye no gutahura akaranga nk'uko amashirahamwe akora. Asigura ko rero yatahuye bituma hari ubuzi n'amasoko amashirahamwe atahora aronka kuko ata amategeko yari ahari abagenga. Uruganda rero rukaba rwasozerewe hashizweho umugwi ugiye gutunganya ko ihuriro ry'ayo mashirahamwe afasha ayandi rizoba rimeze, bongere rishireho n'amategeko arigenga hatarenze mu kwezi kwa Kigarama uyu mwaka turimwo 2024. Tuhereze kuri iyi nkuru irabana mu vy'ingenzi. Ingenzi n'abakozi ba Burundi Airlines bagiye koroherwa kubw'ibanki BBC yagoreye imiryango nayo ku kibuga c'indege citiriwe Melchior Ndadaye. Karakanyamuneza ntangere kuri w'icenda Munyonyo 2024 aho ku kibuga c'indege ca Bujumbura hugururwa ishami canke gishe ry'ibanki BBC. Apollinaire Niyonzima arongoye ishirahamwe ryo kunguruza abantu n'indege Burundi Airlines yagize ati twarihweje ingene ingenzi vyazigora iyo zigomba kurihira imizigo yazo zikarinda kuja mu gisagara hagati, vyahora bitwara n'umwanya munini ndetse bikaba ngombwa ko bariha imisi ibiri kubera imizigo yabo yarengeje ikiringo kandi bitabavuyeko, rero vyarashika abenshi bakidoga. Uyo muyobozi kandi amenyesha ko iryo shami rije gutorera umuti utunenge twahora twibonekeza aho abakozi yarongoye vyaba ngombwa ko bajana amafaranga menshi mu ntoki bagiye kuyabitsa muri banki ndetse aho vyashika abagahomba. Ikindi Apollinaire iravuga ni itakaza ry'umwanya ryahora ryibonekeza ugasanga ari n'amasaha y'akazi ahari azwi ivyonona akazi, agashimira banki BBC kuba yaritavye akamo Burundi Airlines yayiteye. Nayo Odetoyi arongoye iyo banki yagize ati banki BBC kubera ari inkerebutsi yarumvise n'ingoga kamo baduteye kuko twama tugabiye korohereza umwenegihugu no kugira dushire kire yamo n'akazoza 2040 Burundi bwifashe na 2060 Burundi bwiteje imbere nk'uko icivugo Burundi kibisigura ni banki iri hafi y'abenegihugu. Hotel akamenyesha ko azokwama bakorana n'abafatanya ibikorwa babo ari bo Burundi Airlines mu ntumbero yo gutorera umuti ikibazo cose akoresha ikibuga c'indege afise kugira ngo rero boroherezwe. Turabakengurukiye mwese mwari mudukurikiye muri ibi biganiro hamwe n'amakuru tugenda tubagezaho kuri iyi mbonesha kure. Turakengurukiye mwe mwese mwakoze subscribe canke s'abonner mu gifaransa, ariko kandi niba twumviriza utari wabikora fyonyago kugira ngo uje ushikirwa n'amakuru ube mu barenga 46,400 bariko baratukurikira muri uyu mwanya. Turabakengurukiye cane muze kubandanya kugira uwa Mungu mwiza.